mushaka kije ndo munyamwaro si ako kantu sinkuza kukibagira iyo ndiko ndatanga ikigari mwaro yego ndo munyamwaro nukuri ndase kubesha nta muntu yahuye na Capital Center yumva kino bikingorongoro umunsi nzopfa umuntu akataye ikingorongoro hasi njo nzono none wabimenya gute wapfu numve ko munyamwaro yiranga hari hose amanyene kuva mpuye na Capital Center nashendo nkirindi zina barabanza banyita digiri comedian kubera ko twaye twatanguye tukoreraho bibundi bita Iseke comedy imbere yuko Iseke films ivuka twemba twari hano mu ncamake urabona ko nkiri umujene mutoya ariko muri Capital Center buyandi gitama ngandi ice biti gicocora twebwe twarezwe na Capital Center mu ncamake niyo yatudugije idukura ahantu tari twiteze kuko jewe deja kuva imwaro gushika muri Capital Center urumva n'urugendo runini kabisa turekuye tutarakura kandi nobo ntiturakura ko batatwemereye ko dukura niyo ntambamye ya mbere nahuye nayo kandi nobu nkiriko ndagerageza kugwana nayo ibintu byose je nakoreye nivyo nyene fise n'ubu nirata nshobora kubwira umuntu je narakoze igendera ama evre yanje ngenda kuri Iseke comedy nobu ntirafutangana Iseke comedy ugiye kuri YouTube urabibona ndavyibaza kubera ko urumva ujyanye ni hatari none ubu kiko je ndumunyamwaro reka ndashafise ububi bw'imwaro ariko imwaro niho yawe ndindiro ntege nk'imyaka 2 gisagara kibanze kinyifata amazi yatanganye gufate yego kabisa jewe uzoca ubona yewe ko ndo umwara buyirabura ikintu je saba iburongozi bwa Iseke fe deja no kwibuka babana batangurana babana barera babana batoragura mu mihingo itandukanye babana twebwe nyine bajye bana batari bazi yuko hari ikintu bazovamwe ariko kubera ko Capital Center na Iseke Films bajye bana baraduga barakura wale ya 11 ntibahavuye ngo bakure neza ariko barakuze ndavyizera kuko aho bari nabo nyimba barafise ubwenge bwumva kandi bufise ico bwiyumviye ndazi ntibicaye nabo nyine bagumye bakora rero ico saba uburongozi bwa Capital Center nk'uko mwanteye n'oteka nkaza kuri micro zabo nsaba icambere na mbere kwibuka zijya mpano zabajya abana zari zikiri hasi abarundi bwa mbere nabo buha agaciro filme ndondi bagaha agaciro ibintu by'iwacu nyene twebwe nyimba twigwa turabona ama modoka ava mu Bushinwa ava hehe bayi bashinwa nyene barazi agaciro kavyo bijya byabo kandi barazi ingene bashobora kubideplace bigaca mu ndege bigaca mu mazi bigashika no mu Burundi natwe rero twategezwa gufata filme zaje tukazicisha hasi hejuru tugafata n'abajya afise intaro zo mu kumoso bakazigurukana bakazishikana hanze kugira abantu bazirabe Capital Center, where hard work pays off. Yeah, ladies and gentlemen, yellow, wherever you are, kumande zile zisi, hope you are doing well guys. Nakwe tuba tumeze neza ndi hakabikora, akatugirira neza ibintu bikabandanya gukunda day by day. For sure, it's your boy, Dikurio Leonce the son of Dr. Love, aka Diko, aka the ambassador. It's another day from one reaction, the more possibilities, you know, baita Kapital Center. Tubamenyesha yuko tufise service menshi dukora tukabakorera ama video mutobona andi hano na hamwe yaba ya films yaba ayindirimbo byose biba bishoboka ariko kandi tubasanganaho muri tukabafasha gukora imanza zabi za mariage dot birthdays n'ibindi byinshi ntibiherera ngaho ko dufise na studio recording ukeneye umuziki umeze neza ufise mastering na production ya karorero karibu muri Capital Sound mutwiture tubakorere neza. Today I got my little boy, he is the best comedian ever. Alivuga kubera kayandi mazina atayonzi tubandanirize ngaho kubera ko barambwiye kuzina icongereza. How are you boy? Fine, thank you. It's been a long time no see. Urumva icyo tukihoze ko turi mu Burundi wewe uhamva ntukiramwo nico kibazo cyongeza ndagikunda mugabo ivyo uri kuravuga sinomviye biriko biraja neza na neza. Njama kuvuze ngo isibini bari hatari katukoresha ikirundi ahongeza nakibuka ndagacisha none wewe urakunda icongereza ukabona kizi mugo umuntu akiri kararamukanya vyonyene ugashuti yaso gutinya ahubwo nanse kuvuga byinshi kukurusha nande we icongereza yenda kiye ariko uravyemera rero ndaguhaye uruhusha bivuge ku nsumba mu congereza ya habatangura bati how are you, good morning, fine, thank you, na am little boy, the comedian, arkeli comedian ndakarenzeko anje ndi hano muri Capital Center nk'umwana wa Iseke Films. Wow. Mvugira kano kantu mu congereza tuyu mu cameraman wa Capital Center ararenze. Vuga ngo uyu mu cameraman wa Capital Center ararenze. Banze vuga twumvisha nsubiramo.
none uzubiye mwumva ari uzoba kivuze mu cyongereza erega bavuga bati this cameraman of Capital Center Capital Center asi capilonite Gasire but this cameraman of Capital Center is ararenze inzu ararenze objectif akaba arayibutse ararenze kubera ko uzugomba urabe no mu mateka wace uzoce kuri Google hose urabe umuntu yitwa Arkeli comedian ni A na L hamusho utandukanye cyo andika Kelly comedian uzomubona ko yari umutama w'umunyamerika burya rero natahura igituma niga mu Burundi kera nahora ndi muri Amerika hama ndapfa ncanzukira muri kino gihugu rero ujya mutama uzobona kuri Google ni jewe nyene burya bahebuze mu yindi shusho nshasha ze gukorera Burundi nabwo ni we nyene nta wundi kombe iyo filosofi urayemera yo kuba umuntu yarigeze kubaho kera aba handi hantu hanyuma akazuka gaserukira handi ndavyibaza kandi ndanavyemera kubera ni jewe je nyina sanze nitwa Arkeli comedian nkaba nkunda ishongeza kandi n'uwo muri Amerika oya ako ka comedian niko ko nyene wongeye ko sino ba Arkeli ni benshi nawe nyene na Arkeli atorohewe muri no misi ari mu ntuze oya ntivyandikwa kumwe urumva none si Ara na Kelly we rindira uzomunyereka reka tubandanye yego none oya ne mugabo abantu ntunjaniranye none kavuga mu cyongereza basinda kwishura ako kantu kantunjaniranye Ebu nawe urampindukiriye rero kavuga mu cyongereza gihe ndakwishura kandi iki kiganiro kiza kuba mu cyongereza nta guhindura Really? Yego Really? Uwo ntawenze Nani mvuze ati uriteguye kwera tukibandanye mu cyongereza riri warakuvuga uriteguye sindi riri Imungu ragiriye n'umugomedian nivyo niyo mpamvu batangiye ntwenza kandi wa mugabo yo na bintu wabibandanye wasanga Mr Bean muri USA ukareka kujeyo mu byiyumvira aho ukabayo byanyabyo Unchama kije sinoje mu vyiyumvira kandi Mr Bean nzomusanga yo mugabo ahubwo ndiko nkeka ko ashobora kunsanga mu Burundi ariko ingorane hari no kumaze kubona yuko yamaze gusaza n'andi ho twabaye twarabonanye mva gukorana n'umutamu rumujeni bavuga ngo ni inspiration mugabo nawe acagushiramo ivyiyumviro vy'igitama kandi nawe warukeneye gukorera kuvyo oya azosaza pfe hanyuma azukire hano nkuko uvuze ko nawe wigeze kubayo hariya hanyuma ahubwo uzava usanga garutse rakajene kugusumba urumva aho nanjye nzoshana mu bera inspiration ukazogaruka yaravyibagiye garuka afise ubwenge buke niko bimeze mu weje umwenspire mu ncamake ukuntu bimeze we bandanya twibandaniriza nyene twabandanije amazina wayavuze bakumvise sinavuze amazina abavyeyi banyise nagira najye nyene witwa bigira imana nde yogiye muhiro kavuga comedian ntibomenye uwo bariko baravuga nkubo muhiro usanga witwa Nzoyi ugasanga witwa Bigi ugeze hano mu gisagara ngo ni Arakera akabasha mwabaho vugisha ukore witwa Nzoyi ruko mushaka kije ndo munyamwaro si ako kantu sinkuza kukibagira iyo ndiko ndatanga ikigani mwaro yego ndo munyamwaro kudasa n'abanyamwaro me ushaka kuba yarashise nkabana nabaye mwiza cyane nabaye mu bikorusho nari me nkawo wokorora igikoroti ngo mwokwiruka maka kimwe cyasaye nka cyangwa muyakonda ko nukuri ndetse kubesha nta muntu yahuye na Capital Center yumva kino bikingorongoro mutori zacu binjubiko naho warafuye je no kuva ko umunsi nzopfa umuntu akataye ikingorongoro hasi ejo nzono none wabimenya gute wapfu numve ko umunyamwaro yiranga hari hose ubu rero mutora biratwengeje ku rugero kuko ngo urumva ngo nubwo bari mu modoka y'imiliyoni 100 ngo akabona n'umuntu yataye ngo senkani ngo arayihagarika kaja kubito ukibaza ati none uwo muntu atakunda amafaranga n'uwo muyihe ntara unshake uri kuraraba n'abantu bari mu ndongozi z'igihugu benshi mama bakuwe ariko nibaza baje bakura mu ntara baho yahora ari buramatari bakamukura kubera yivye amahera y'igihugu so umunyamwaro gusa aho n'abanyakayanza ora mukayanza ko bavuga ko ari ababoss naho nyine hari yabo yano wese uvuga mukayanza uvuga mukayanza matayo wibutse matayo batari yo yitse urumva mukayanza batubwire ko ari hari ababoss ba mbere ngo mu Burundi rero je nanjye sinemeranya nabo kuko naje aho ngeze ubundi bu boss kandi utari umunyakayanza yego vraiment je ndiwe ko nta kingorongoro nonoba gusa utayijana jana ndashobora kuri noba kubera ko mwino minsi baragyaraguye utari ifise ntiwurira bisi kandi usesenze jaho iryo jana generally no akoko niko ati rero witwa Nzoyikorera ku mazina rero nahawe n'abavyeyi ni Akimana Arkeli wow umuhungu umwe mu bahungu bake Imana yahezagiye wo kwande kugeza ku bisokuru nka 6 numve kuja kugeza kuri bisokuru nka 6 ati ni ntutse yo kwande ndi umwana
mama yitwa Nsengiyumva Jeannette Nsengiyumva Jeannette yavyawe na Mbabare Muhare Mathieu Mbabare Muhare Mathieu rero se weje ntawe nzi ko aje ntawe nabonye hama uwo mama wanje nawe akaba yafatanije n'umugabo yitwa Nzoyisaba Eric niwe bafatanije kugira ngo babumbe akana kakagugu kajewe hama rero se wiwe nawe umengo yitwa Leonidas ibikurikira ntavyonzi umengo yego no kuvuga na sokuru wawe nawe uzi neza erega biragoye nene umenya gute yekeriwe ariho yitwa Leonidas mugira indi zina ntaryonzi kwe abambere hama nyene kuva mpuye na Capital Center nashendo nkirindi zina barabanza banyita digiri comedian kubera ko twaye twatanguye tukorera aho bibundi bita Iseke comedy imbere yuko Iseke films ivuka wemba twari hano mu ncamake urabona ko ntiri umujene mutoya ariko muri Capital Center buyandi gitama ngandi ice biti gicocora kwera urashaje naha narabatanguriye okay byumvikana cyane kubijanye no guca ku ntebe y'ishure waraciyeyo cyangwa uracicaye oya narize gusa ku ntebe y'ishure nakende icara kuzitandukanye kubera ko mu wa mbere naricaye ku ntebe turagira amahirwe baratukura kuzibibaho batuzaniza ivyuma urumva naciye ku ntebe zitandukanye z'amashuri umuhungu mwamwumvise gwere no kuvuga ko naja kumva ntaco nakumvise warize uraheza yego narize ndaheza mu mashuri 13 leta yashizeho twiga narayize ndayaheza wize range yego nize gisata c'indimi yarisho bitarange muri kiya kirimi c'ikinofunofu amacha ndabandanye nyene ubunye naho naratsinze leta ndi kuri universite nkuru y'igihugu nkuko mubizi nyene waratoye examen date yego je vraiment leta ntituvugana vyinshi kandi wa muhungu aranaciye ubwenge basha waratoye ikibazo cyane jewe naragerageje mbese uciye ubwenge wihore kakana ariko ravanga mengura gahungu kakajuju umuntu hapfa kwibesha oya nkitangura naye bivuze nti umuhungu umwe muri bake Imana yahezagiye ariko hana handi bigaze kuva ati bari abantu babiri nibo bafatanye bafatanije natoye ubwenge kubwo bari bafise yego ubu muri kaminuza y'igihugu uri kuriga ibiki ubu ndiko niga ikintu citwa langue littérature anglaise mu ncamake ni imico n'imigenzo y'abongereza twiga ururimi rw'icongereza ukagwiguka runonosora guhera ku muzi gushikana ku ishami n'ivyamwa bigiyeho kamura mu congereza kumbe na haswe wa muhungu bashanye impamvu yavuga ati dusiduke mu congereza nego avanzanga nsigiye ibugarama Robingora ni hari urashobora kuvyiga utazi iyo bija ukavyiga kugira wironkera amanota navyo bibaho ntabwo ari umuntu yofatira ko sasa bino bikorwa vyawe uri kurakora nk'umu comedian kuko niho uri mu ruhande runini ariko comedy burya ibe iri no muri films irinjiramo cyane biriko birakorohera uno munsi ko menga abantu ntibarabibona gose mu ncamake n'ibiriko biroroha bivanye nuko twebwe tugitangura nkuko nari nabicishije igihe navyibuka gusa nuko ndavyibutse reka ndagacishemo twebwe twarezwe na Capital Center ncamake niyo yatudugije idukura ahantu tutari twiteze kuko jewe deja kuva imwaro gushika muri Capital Center urumva n'urugendo runini kabisa ego binashobotse na passport biragoye kugira uyironke gukora imwaro gushika muri Capital Center byogorana ego byari bigoye cyane mugabo byaroroshe na visa ndayironka yo gushikaho amatura akora cyane idukura ahantu jewe ntari nzi ko nzona aba no mu comedy yego vraiment je gusa naravyumva ko ndishobora kuzobijamo ukavyumvamwo wewe nagiye guhamagarwa n'umuntu umwe yari mu bamambre ba Capital Center ambwiye ati wewe woshobora akakantu kwera ukumva ko wowe umukomeye ngo ntibugenera aho hantu nzanye niho nashaka ubwo narabuze ingene nkora ndakora rero gahanci nagira amahirwe aba boss bacu nyine Imana yahezagiye no bishishikare kuba mu wanga imigisha myinshi bacha baratwakira baradukoresha every twatanguye ata abantu babifisemo uburambe turi kumwe ngo batwereke iyo tuja ariko vyagiye biragenda neza cyane baragenda batuzanira abantu babifisemo uburambe buke tugenda birakura birakomera rero ngarutse kibazo waruvuze ati bivanye n'ingene abantu ngo ntibari barabibona byo babiborohera ku ruhande rw'iwanje ukuntu je ndabibona biracagoye cyane biragoye kubera ko abantu benshi nk'ubu dejorazi ko n'amamega yavyimvye biba bigoye kugira ngo umuntu agura amamega yiwe aze gukurabira ku bintu tamuhembe hama naje nyine nakavuga ndagiye ikibazo maze bamaze kuturekura ngaho abavyeyi bacu nkuko nyine nca ndakavuga ntaranakibagira baturekuye tutarakura mu ncamake baturekuye tutarakura kandi no ntiturakura ko batatwemereye ko dukura niyo ntambamye ya mbere nahuye nayo kandi n'ubu nkiriko ndagerageza kugwana nayo ncamake ntivyoroshe gukora udafise umuntu agushigikiye kandi wari uduganye umuntu agushigikiye aka kantu naguciriyemo ndakavuge bucutse ushaka kurabona wewe nk'ubuvyaye umwana
umwana leta ivuga yuko ari kumwe onsa kugeza ku mezi 6 ukacuhengera afite amezi nk'atanu ukacumureka kumwosa ntonamuhe n'amata ibere rigwaye ku mezi 4 urashobora kumufasha ukagura amata inka ziracyahari zirakamwa rero iyo niyo ntamabiye havuye iba kuri jewe ibikomeye cyane byari bigoye cyane gusaba kuronka umuntu atwizera kuko nta wari bwabona ibikorwa byacu neza usibye gusaba abavyeyi bari batureze ntibyabandanije ariko byavuye biragenda neza buke kuko aho nshitse ubu ndashima naho atacu nabandanije nkora mugasi nicaye ushima Imana ko atacu wabandanije kora abisigura rero Capital Center nabandanije nkora kubera ko ntasubiye kuba umwe mu bana baho ariko twagumye twibukwa ntibigeze batwibagira mugabo ntibavuye badushire batunganisha n'abandi bana ngo badufashe kuzamuka nimba ndiko navyumva bisigura yuko uno munsi umugwi wa Capital Center nubwo wicaye hano ari uri kuravugira warabataye ntabwo ukiri kurabakurikirana mushamake byo bisa nk'ivyo naho ntavyemeza neza bisa nkavyo ntibari kwaradukurikirana cyane kubera ko haheze n'igihe kirekire ko jewe hari umwaka iba atari imyaka 2 yari ntakiboneka kuri micro za Capital Center no munsi sinzi ngira ngo no bashima ko kubona ho nyene niyumviriwe gusubira kugaruka kuri micro zabo no bashima ko ari ikintu mu minsi mike kigiye gutuma twongera kugaruka ahubwo tukaba umuryango rero no kurabungurire je navuze ati bana hari umusore nigeze kubona zikina neza ati yaje twotera ryarengura abo nsigire mucamake kubera ko abavyeyi nyene burya biraza guhera abana kubonye jewe nta kibazo na kimwe gusa sindaguha kuko ntayo mfise mugabo uko bizogenda biragenda tuzosangira umugisha n'impano mfise tuzoyisangira niyo Capital Center yamfasha kuyikuza deja nanje nzokwereka ntibujye impano yanje umugisha n'impano ko ari ivyo wawe je tuzobisangira gute oya nzoraba nyene nije ko nzaho biri je nzomenya aho nkura uko nyine bimeze muhungu kabisa umuhanga rero cyane nico gusa nako ndibaza ati ko cyase kubona ibikorwa byinshi bafite amafilms amazimisi ko barakora ntiwabonekanyemo ako je nari nzi maybe yuko nko mu ntimba canke indi bagiye gukora bazoguhamagara kubera ko nabivuze comedy irinjira namwe na zino films izinda no ma movies nibo kuburara amasene wokora canke ukanakina nibindi muga haza kuzamwa akantu ka comedy muje make reka kuba ndo mu comedy ntisobanura ko umwanya wose uguma sinama ndi muri comedy umwanya wose ndashobora gukora ibintu bituje cyane nko turashobora kuvugana nk'umushinga amateka ubu deja we nyimbo umukuru w'igihugu tuko turavugana simshiramo comedy uko twegeje umukuru w'igihugu deje ubucumuye kuko we ntubucumuye tumwibagiza imigambi y'iterambere y'igihugu biterwa n'umwanya umutwengerejemwo urumva jewe ukuntu niyizi usibye n'ivya comedy gusa ibintu uko babishaka je ndagerageza kubikora uko babishaka kandi mu bumenyi buke mfise ndagerageza kubuvyaza umusaruro nkabukoresha uko babishaka kandi nizera yuko mbere ntiriwe ndanabihisha ni umwanya muto twagiye turinjira muri filme Iseke Films ko twe twari muri Iseke Comedy birahava birabatizwa urumva nta kitabatizwa barabatizwa aba Iseke Films muri burya bumenyi buke nyene abarongozi bamwe baje basanga dufise nizera ko atanumwe yigeze yidoga ati mwabikoze nabi twabikoze neza cyane bamwe bacu batubwira ati kubera ko mushaka kuboneka kubera ishure deja ico gihe narabitahuye vraiment nivyo ishure riradufata mugabo hacagera igihe bamwe bose bari biga baraheza hama ntitwasubira kumva bavuga ati murabe mugaruke tubadugiriza izo mpano zanyu kandi natwe ntitwicaye twagumye dukurikirana ibikorwa byabo none kumenyesha ko je amapage yayo bose ntigeze ndayava kandi ndayakurikirana neza cyane ubandanye following aho karaba ibikorwa ibintu byose je nakoreye nivyo nyene mfise n'ubu nirata nshobora kubwira umuntu je narakoze kigendera ama every yanje ngenda kuri Iseke Comedy n'ubu ntirafutangana Iseke Comedy ugiye kuri YouTube urabibona ariko twagiye muri film tuja muri Iseke Films film kwicuza je nari ndayirimo neza cyane kandi sasa uretse uno muryango n'ahandi harakama wotera abantu bakora bino bikorwa mvabwenge kugira cyane basigikire ino secteur urimo besha ntabateye akamo urazi nk'amafoto je maze kujya kuva ninjiye mu bintu bya comedy ifoto za gusa none umuntu nk'ubu deja urazi kujya gukubitisha photoshoot hariya ni noti ya 5 wingaye mugabo uri nkaha uravuga ati impano yanje iri kwirakora umunshaka nta kintu na kimwe wigera wicuza cyangwa nta kintu na kimwe wigera ubura deja biguha kumenyekana je nk'ubu hariho nk'abantu duhura akavuga ati wewe wari urimo muri filme bise kwicuza nkavuga nti yego kwe naye nkaca niyemera ati none ko tutakubona nkavuga nti buya rero ibintu biriko birakogwa ni ibintu bisaba kwitonderwa buya tubyacaye ko turavyitondera turaba ingene bizogenda neza cyane cyane rero ngira ko ntera nakambu abantu bakurikirana ibintu bya filme ndundi ko bokongeza n'agatege
bakashishikara no kuvyerekana bari hanze baba uri kumwe no udatahura ikirundi akagerageza kumusobanurira ikirundi kugira ngo ashobore kubona ivyiza by'u Burundi impano ndundi dufise na cyane cyane muri Iseke Films kuko hari huriyemwo abantu bava mu ntara zitandukanye sinovuga ngo no muryango ya barakwega kwiza baraduhamagara twese iyo tuva mu bihingo yose itandukanye baraza baratwubaka tuba muca muba uwundi muryango mbwatari umuryango wa mbere nkuko twavuga ngo ni w'amaraso ego vraiment twabaye umuryango kandi umuryango udasanzwe ufitaniye urukundo rudasanzwe ego naho muncha make abantu batandukanywa nibihe sinota amakosa cyane kuri Capital Center nibihe ikintu cyose kiba ku gihe cyacu yego je ndatumira rero abantu bose basanzwe bakunda filme ndundi na cyane cyane ko bokwihutira kuraba izo kuri Iseke Films kuko niyo iri kurabica biracika no ngamu gisagara cha Bujumbura deja ndibaza nta muntu atayizi mu bantu bakora ibintu by'amafilme oya wobuzi irazwi izindi zose eko ndazizi kasi ndazizi nkuko nzi Iseke niyo nzi cyane kuko nakare niyo yandeze niyo yakureze kandi sasa aba comedians hano ni benshi bamaze no kubikora nubwo rimwe bacika intege ukundi wahe mu Burundi umukomediye wa mbere no nkunda cyane uwa mbere ni jewe nyene ndikunda kabisa uwo twamukuyemo umukomediye wa mbere no nakunze cyane yatumye deja niyumvira ibintu byo gukina comedy ni Ismail Gasore comedian uyo niwe yambere inspiration dasanzwe kubera ko natanguye kumukunda ndiko hariho filme bakoze ndaza kuyikubwira turi nyuma ya micro gusa benshi barayimenye wanse kuyamamaza nako nahise ndayikangire yona igihe bari bafise groupe bari kumwe n'abandi babiciye biracika bamwe bantuze nyene uco bumva bari kumwe hariya muga Gasore ndamuvugiye no kuri micro za Iseke vraiment je naramukunze kandi niwe yatumye niyumviramwe ibintu bya comedy deja urana ko nace ntangurira no gukora muri comedy nyene kubera niwe nakurikiranye cyane womenga muhakwa no gusa ndavyibaza kubera ko urumva ujyanye ni hatari none ubu kiko je ndumunyamwaromba reka ndacyafise ububi bw'imwaro ariko imwaro niho yawe ndindiro ntege nk'imyaka 2 gisagara kibanze kimfata amazi yatanganye gufate yego kabisa jewe uzoca ubona yewe ko ndumwarabu yirabura sasa uburyo bivugamwo uko bivuga muri kahise nkuko menga ntukimukunda Gasore ndamukunda cyane none umunsi uramukunda ko menga ntakiri karabikora neza munshaka nawe atakiri karabikora neza je ndacari ko ndakurikira aho yaciye ngenda ndarabira kuri bijya byo muri kahise yakoze nimba ubunye atari ko arakora ni bimwe kuvuga ati ibihe bijana n'ibindi bihe nyene vyavyo mugabo bifatiye ku bikorwa vyiza yari yakoze kiya gihe basi yari yamenyekanye cyane no guje yo ndabiravye ndashobora kuvuga ntego vraiment aha ndahakoye ikigwa kidasanzwe ya cyangenda rero nkurana n'abandi ari abo bita Matayo comedian twarakoranye nyene hajya muri Iseke comedy Matayo unye no muri Iseke ujya nawe kina comedy ujya ya ajyaro iwa muhimbiri wa mbere muri comedy tuzi nanjye dukunda kumbe Matayo nawe ni gicoco ujya basi namuravye no mu maso urabona ko atari umuntu akiri umujene ujya no muhumure ubunahumure Matayo ko ya twagiye turakorana n'abantu benshi Iseke vraiment yampaye kumenyana n'abantu benshi aba bajoere bajye ba director muje je sinari ndamuzi ndamubona mu mafilme ku radio na kuri televiziyo nako ku radio nta filme berekana nibagiye barayumvira iramutse nahari baba bayumviriza ninde none filme ntiyumvirizwa irarabwa kongera ukumviriza mwe je yampaye kumenyana n'abantu benshi ubunye ndashobora gushika ahantu akavuga ati tujya muntu tujya twaramubonye ari kumena nakana na kubera iki ni cubahiro nahawe na Iseke Film Iseke yamaye kumenyana n'abantu benshi bafise impano ndende kandi bafise n'izina riri kure ariko twebwe twari hasi tugenda tubadogirako ubaho ngeze turabishimira Imana je ntaco nagiriza Iseke sasa rero wa musore yaba Iseke Films yaba Capital Center baguteza amatwi ariko kandi n'igihugu muri rusange kiriko kirakuraba gira ikintu ubisabiye nkuko menga ico usavye kiraca gikoreka naho utorinda kuvuga ngo nkuko menga ndabizi ko bitegerezwa gukoreka muri Iseke wamaze kuvyizera wamaze gucakira gira ikintu wisabiye uburongozi bwa Iseke Films ikintu je saba uburongozi bwa Iseke Films deja no kwibuka babana batangurana babana barera babana batoragura mu mihingo itandukanye babana twebwe nyine bajye bana batari bazi yuko hari ikintu bazovamwe ariko kubera ko Capital Center na Iseke Films bajye bana baraduga barakura wale ya eleven ntibahavuye ngo bakure neza ariko barakuze ndavyizera kuko aho bari nabo nyimba barafise ubwenge bwumva kandi bufise ico bwiyumviye ndazi ntibicaye nabo nyine bagumye bakora rero ico saba uburongozi bwa Capital Center nko
nk'uko mwanteye no teka nkaza kuri micro zabo nsaba icambere na mbere kwibuka zijya mpano zabajya abana zari zikiri hasi aba bastari bose bahari ubu bafise aho bavuye bafise abantu babafashe ukuboko kugira ngo bashobore kuduga rero iyo umwana umutangura umweretse ingene ku rugamba bagwana hama ntumwereka ati ni amasase yahera uze gushiramwa yandi ugira uko canke niyo wabona byansuze kwiruka uce ngaha na cyangwa kujya ubumutaye rero nasaba ko bajya abana bo kwibukwa bagafasha cyane cyane ko nibo bakazoza keje aba bose bahari ubu nibo mu myaka nk'itatu ibiri iri imbere bazoba ari abo twita abakurambere ariko bajya abana nabo bazoba ari ugwaruka ruzoba ruhari kandi ruzoba rukorora bica bigashika rero je nasaba yuko bo bibuka bakabafasha baje nyine bari bageza akabariho nyine babongerereza burya bumenyi bwabo kugira ngo bashobore kuba bari hejuru hama ikindi saba nuko tukuma muri gwa rukundo bashika batwereka urukundo nkuko twabihozemo kizazi sana nibaze ko bavyumvikana aho ni ku ruhande rumwe ariko navuze kandi iyo timwa bino bintu n'igihugu muri rusangi kibaho kiraraba ati kwa gwaruka ruri muri ibi bariko barakora ibi ni giki wosaba cyane wewe wisabire ku gatwe kawe ubona nkuno munsi uvuga ati je kino kintu ndakibura bino bintu n'intambamye mu gihe vyova mu nzira igihugu cyo kunguka umu artist muri bake gisanzwe gifise kuri ico kibazo uvuze umwanya umugisa n'ikigoye kwishura mugurumba je nta kinani hano mfise inyishu zirenga igihugu yego gico saba cyane cyane nko mu gihugu nuko n'igihugu coha agaciro filme ndundi kigafasha n'ibi vy'imico n'akaranga by'u Burundi kigashiramo cyitwa impano ndundi hariho dohora tubona batamaze yandirimbo z'ikirundi desha babo baramaze guhabwa agaciro bambone yuko filme ndundi nayo ikeneye gushika handi hantu ubu twebwe abantu birigo bararaba filme z'igihinde ni kubera iki none ubuhinde bwo nyine bwaramaze kubona yuko ziya filme ziri mu kintu kimwe gituma igihugu cabo kimenamenyekana kwiza ubuhinde ndabuzi mugasi ndabujamo mugabo mbwiye aba acteur babahinde ntabazi kuko namanda zirabo ko hariho promotion idasanzwe bakora rero je no mu Burundi naho twasaba yuko naho nyene abantu bose bo bikunda duhereye hasi gushika no kundongozi z'igihugu bagashigikira abantu bose bakiriko baraduga kwiza impano mushaka ibi bintu vya film ntibigira ngo umuntu yaramaze kubaka izina ntiryubakwa nuko gumizako ya ugumizako kandi utaronse umuntu agushigikira urazimangana kuko hariho benshi bazimye naho ntabazi gusa ndazi ko bahari rero sinasaba yuko n'abarundi bonyene abarundi bwa mbere nabo buha agaciro filme ndundi bagaha agaciro ibintu by'iwacu nyene twebwe nimba twego turabona ama modoka ava mu Bushinwa ava hehe bayi bashinwa nyene barazi agaciro kavyo bijya byabo kandi barazi ingene bashobora kubideplacer bigaca mu ndege bigaca mu mazi bigashika no mu Burundi natwe rero twategezwa gufata filme zaje tukazicisha hasi hejuru tugafata n'abajya afise intaro zo mu kumoso bakazigurukana akazishikana hanze kugira abantu bazirabe filme zikajanwa na ziya ntaro none imodoka iri nziza n'indege twebwe ko dufise indege naturelle twaranatomboye ahubwo haje imodoka ziza n'indege Ugenda vyibaza gusinda Yora sokuru wanje waramugisha kubana nawe ndagushimire nezera yuko byose baba bavyumvise ariko icizere dufise nuko hari bikorwa bagiye kukubonamwe byaba byo muri Iseke films canke n'ahandi kubera ko uri umwana w'igihugu waramugisha kubana nawe numva no gushimira nkwifuriza ibihe byiza nkwifuriza n'iterambere mu bikorwa murakoze cyane akajambo ndangiriza ko nako nta sakandi muri Iseke films cyangwa Capital Center ndakeka kandi ndazi ko bitahindutse Imana iri imbere twe turangiza tuvuga ati Imana ishishikari hezagira aba manager ishishikari hezagira abakinyi abantu bose bakunda Capital Center shishikari guhezagira kandi bashishikari no kumva ko borohewe bumva ko bari mu muryango Imana nayo ishishikari duha gukora ibikorwa bikomakomeye bifise aho bishikana ishusho ya Capital Center n'abakinyi bayo kugira ngo n'abafondateur bayo nabo babone bati burya hari ahantu turiko turashikana filme yacu hari ahantu turiko turashikana impano z'abana b'igihugu natwe dushika tuvuga ati Imana ihezagire Capital Center n'abayikurikirana bose amen shout out to you nawe Imana ihezagire nayo nibagiye oya jaho ndi mu migisha mbana ya kintu hamwe navuze ati amen kabiri gatanu mubandanye muhezagirwa namwe aho muri be blessed, I love you so much, hasta la vista. Capital Center, where hard work pays off.